Krota narayimvye. Wagenda kwimbiza kwimbiza narazimvye. Sivyo? Arimase narayimvye. Nubone turakubitika twaciye muri byinshi byarase. Sivyo? Ukuvuga ari nivyo bitwa ruframe. Ubwo n'ubutare bune maze kwimba jewe maze gukora mu ntoke si wanje nkuko. Ucucari uchigenda nkaya ndirimbo down uchari ya nyene chini kwa chini agatara hano naho cyuvyumva ari amaso abari mugi hamwe ikintu kikomye gato cyuvuga ati karabaye ubuzima bwo mu kirombwe bisaba ufise umutima ukomeye kujya hajibona n'umusirikare arigiye bamubwira aje mu kirombwe ntaje mu mwaka weze je nageze ukwama nyene biragorana bivanye n'ubuzina ariko ndakora nyene ndiko nitegura kuja hanze cyo gihe agomba je kureba ijya match yo muri France acambwira ati nanje ubu ntabirenze ariko nk'umuntu afise ikibazo nanje narafashijwe naho toronka ivyo bafasha bose ko babikeneye arambwira ati igihari dusangira ikinyene vraiment yarangiriye neza kandi abimushimiye sinubwa mbere niba atari banga Dramati yagufashije mu buhe buryo nimba yaguhaye amafaranga angana gute bantu banje muraho murameze neza ko bitameze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe Imana ntizonanirwa no gukemura ibibazo byanyu jewe nitwa Aloyd Sniper anitwa Ntwari niyo mazina yanje musanzwe mubibizi niyo mpamvu ngire fate kano kanya ndabashimire cyane kuba mudukurikirana kuri Senga Media TV ni by'agaciro kubagira n'umugisha je ndabanezererewe cyane niyo mpamvu ndababwire ngo kino kiganiro nditseze ko kiza kwiganiro kimeze neza cyane mugikurikirane cyose kuva ku ntango gushika ku mpera muraza kumva byinshi mutari muzi muraza gutahura byinshi muraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye reka ndamwakire kuri Senga Media TV yitwa Big Chris Boy welcome again bro so yes sir meze fresh I'm okay Big Chris Boy abantu baca bumva ngo Big Chris Boy izina ryonyene rikaba ririsobanuye Big Chris Boy twinjize nko mu Big Chris Boy nye Big Chris Boy mwenyewe say yes sir Big Chris Boy niranza kuimba kama utani na sasa ngoma zangu zinatambakitani mashabiki zangu wanakeni chini maana juzi renda kuwaona wazazi kuwaweka wazi wajaone navyopanda kwenye stage ukini kuta zangu hasana vimba mikono juu miguu chini nikitaka nachezesha na shingo tomana naitwa Big Chris Boy chinga wa machinga mwana pamba kali Mr Maringo babwire bose bazibareba ukuntu nduga kuri stage nkibendera ku giti cyajyo wambie wote wajaone navyo pepe kama endera kwenye Maringo tuendelee ama tusiendelee tuendelee ama tusiendelee bibwire byana byose suzugura ko vyiyemera nyegere bazenda ko bitenda bishwabuzi inkoni yanje y'umuvuni tavunika kurero ndabireze je nimzee wa kuvimba mvimbi cyuma cyanje nkoze ko ngoma nduza makani gereje tongo ryanje ntuzori suzugure ngo nirito witwaje no kuviserire canke rya gutse ni wihenduka rite ranyaje no kuri nzoshinga mu ipoto nkoreka ongeza akarimbi kanje asante sana merci sana Big Chris Boy Big Chris Boy abantu bacavuga no mutipa ararenze sana uririmba neza cyane Big Chris Boy merci beaucoup ego Big Chris Boy n'umusitari wo Burundi uririmba neza abantu barashaka kumenya rero Big Chris Boy yatanga umuziki ryari Big Chris Boy yatanguye umuziki nkiga 6e okay niyo naririmba umuziki wa mbere no kuvuga twaririmbira amanota sinzi ko waciye school ari ibintu byo kuririmbira amanota school mboneho natangura umuziki ari 2016 2016 okay amandirimvye umuziki amanota araba meza narose 9 sur 10 narose 9 ku 10 cambona ko afise max nziza mwarimu arambwira ati niho dusohotse yaranyegera arambaza ati uwo muziki ni wawe niwo wanditse kumenda wumvise ubwa mbere ndamubwira ati okay niwo nanditse kandi niwe wanje sivyo hanyuma n'abanyeshuri bagira ko bantera impunga ibintu nk'ivyo barambwira ati bana
impano ni yawe Mm. bandanya Tugenda nuko muri nyene studio. nkatwe usanga twibereye hariya Birimani usanga ari ingorane Mm. noma sana bambwira ati nimba ari uburyo bushoboka washobora kuja muri studio hama ukazogerageza talent yiwawe ukareba Mm. wenda Baci mambo bagutamo anaweza imitahe. kakasawa Baci bagutaha imitahe ucugenda muri studio ukora umuziki. oya na mitahe basizeko Eh. naripambaniye mwenyewe ama ndaja studio ariko naho vyatwaye umwanya muremure vyarashitse ndajayo ama ndagaragaza igikorwa benshi baratangura bavyumva. Yego ukiri kwishuri wabuzi kuririmba no kuvuga ngo waruzi kwandika imiziki ukiri kwishuri. Yeah. Uwo mwanya nyene uri kwishuri byarakorera kwandika imiziki no kwiga kumenga ivyigwa kwishuri babitwara umwanya munini w'umunyeshuri. Mbona kuvuga kubera usanga je nabitanguye nkiri primaire primaire na kuvuga na bikorwa byinshi byo kwishuri biba birimo yani ibintu biba bisanzwe gose. Yego. Cyane bafise time ngiyo maze kugera muhira baduhaye nka devoir dukore nka heza canke imba ari repeta nk'ibindi bintu tuzokora nko kwishuri aho na primaire nta bintu birenze gose yani naronka umwanya nyene ngavuga ati je cyane ndiko muziki ibintu nk'ivyo atangura amakapera ku mavesi hariya ku makorasi nkateratera ibintu nk'ivyo. Yego. Ibintu bigaba neza naho ntari bwamenye kwandika neza ibintu vy'amavina urazi gusanga ari ngorane. Ariko gusa uko vyagenze kose umuziki wa mbere nanditse niho natanguriye ko kuririmba muri studio. Okay, Big Chris Boy urugendo kuva muri primaire no kuvuga ngo haci imyaka myinshi kugira ngo usore indirimbo kubera ko nimba here primaire ukiga hagati amashuri ukamanuka ibujumbura nubwo ntazi ntara wavukamo n'urugendo rurerure. Indirimbo wanditse ubwa mbere ntihageze kuja muri studio umenga ziriya ndirimbo wanditse ubwa mbere zoba zitagikenewe zoba zaravuye kucata ko umuntu kwagenda akura niki ivyumviro bigenda bihinduka ntiwibona biriya vyiyumviro wanditse ukiri muri primaire yuko bidahuye n'ivyumviro ufise kino gihe wari wamaze kushika muri town. Kubera rero muziki wa mbere wabanjije kuma amanota menshi ndikiri school bo akaja mu manota zotuma amenya nkazoja secondaire 7e uwo muziki sinarevye ngo tugeze kuri etape yihe no navuze ati uwo muziki ntegerezwa uko wanditse kose ntegerezwa naho vyashitse je sinamaze amashuri bro wapi amashuri namaze ariko ko nasomye kose biramaze uko nk'ubu ndashobora kuvuga ati aranditse uku ngeze Igitega ndashobora kuvuga ati n'Igitega merci beaucoup bisa ndabishimira. Yego. Kutarangiza amashuri no kuba umusitari biba byoroshe iyo umusitari utahejeje amashuri yuko umenga uhura na byinshi abantu bavuga indimi zitandukanye bagusaba mukore collab mu Congereza Igiswahili Igifaransa iyo utahejeje amashuri biroroha. Jewe nibaze nk'ubu nko ku Rwanda rw'iwanje mbo ndafise indimi zibiri jewe nshobora kuvuga kandi 80%. Ikirundi Igiswahili je ndakivuga 80%. Kwa mvuze Miami no bambeshe aho nzobambeshe kwa n'abakera ari ibintu ari ikintu ushobora kumubaza ugasanga biramugoye kwishura. No kuvuga rero je ndashima amakuba nazi izo zindi ndimi Igifaransa canke Icongereza ibintu vyose buke nico Giswahili nakimenye kandi Burundi wacu nta Giswahili bigisha school. Je narinze me bishure atamwarimu yitaho ibintu vy'Igiswahili kwishuri gose icamitani tu icamitani. Okay, uno musaba star mu gihugu c'u Burundi bavuga ngo muziki ntuteye imbere wowe ufise vision niyihe vision ufise muri career yawe y'umuziki akavuga ati je nyine gushika ngaha. Je career yanje y'umuziki no kuvuga yangiro niyaye no gukora kubera ivyo ukoze byose Imana irahezagira sivyo. Mboreka nkore nkuko namaze kwemera kuja mu muziki ama nkore mpaka kuri etape ya nyuma mpaka mbonye ikizovamo muri career yanje y'umuziki. Okay, abaririmbyi benshi yakora akabasumwete nko ufise abafise ivyo uvuga ati je nkeneye ko umuririmbyi mpuzamahanga international. Urabona byo korera kuba umuririmbyi mpuzamahanga mu gihe udashaka kuvuga Igifaransa canke Icongereza? Mbona kuvuga ivyo hari ibintu ntoshobora kuvyishura ko bivanye
ukuvuga bashobora kuba umuririmbyi mpuzamahanga bivanye n'ururimi uvuga mbo nk'akarorero ndibaza nka Costatich ko n'akarorero muhisi Costatich okay ndashobora kuvuga ati nka basi reka dutanga akarorero kwa baririmba amapiano sivyo none bo amapiano kenshi uzosanga baririmba ururimi rw'iwabo sivyo ni gake baririmba icyongereza ndabeshe bakoresha slang merci okay nukuvuga rero rya rurimi twebwe ino ruradushikira canye mvuge nk'abaririmbyi baba Tanzania baririmba igiswahili keshi naho je ndagitahura ariko hari abandi batagitahura uvuge Birimani si bose bazi igiswahili bro bajya aye rero ushobora kuba sinze hari abantu bashobora kuba batabitahura umuririmbyi ashobora kuba aririmba igiswahili ariko akaba azi kuvuga icyongereza inyuma kubera ko kijya cyongereza arashobora gukominikana n'undi umuntu avuga icyongereza hari nk'akaroro witwa Rayvanny yakoze indirimbo n'umuhindi sawa iyo atabaze kuvuga icyongereza ujya mu hindi nta kuntu bari guhuza ariko Rayvanny yaririmbye mu giswahili sawa ni biba mpamvu rero nashaka kumenya mu gihe utazi kuvuga icyongereza cyangwa igifaransa biroshe ngene wo muririmbyi international cyose n'Imana yezagira birashobora gushika birashobora gushika kuko aho bose bandi ivyo bakora biradushikira ama kuvugana n'umuntu ciye kuba nazi icyongereza ashobora kuba afise grand frère yize akamara ndashobora kuba afise petit frère yize akamara yumva ivyo ni ibintu bisanzwe je yageze kuri Nuzeyi nimba ari kwandikiranira ati biki nimba ari collabo canke ati tugukeneye muri show ibintu nk'ivyo urumva aho wewe icyo udashoboye ntiwigira umuhanga sibyo none yego icyo udashoboye ntiwigira umuhanga ca bugufi kubera ni waca bugufi uzoshigwa hejuru sibyo none na cyane merci beaucoup nuko rero bimeze kuri ico oyo uravuga umuririmbyi yitwa Bizimana Karume Abubakar Sat B agitangura kuririmba ntabwo yarazi kuvuga indimi z'icyongereza igifaransa ariko no munsi no mu baririmbyi azi kuvuga neza igifaransa kuvuga neza icyongereza wewe nta video yo kugenda kandi gusubira kwiga indimi ufise mbo jewe ikintu cya mbere wanashaka nyiri na school ikintu cya mbere nifuza kumenya cyari Kiswahili n'icyongereza mbo kunambwe ngeze ko Kiswahili tayari nabwe ya 80% ndazifise okay icyongereza nacyo sinobesha vraiment nimba ari 100% kweli wafisemo nka 10% ariko hano hanze hari amakrebe menshi yigisha icyongereza mu gihe ufise vision yo kumuririmbyi international kwiga kubera ko ikintu kigira umusitari no kwama yiga umunsi ku yundi merci yego Big Chris Boy hano mu gihugu cy'u Burundi dusaba abaririmbyi batari bake bawikora neza cyane benshi pe ninde muririmbyi wahora uraba ukiri ku ishuri ukavuga ati no mujama ndifuza ko zohura nawe ninamara gushika Bujumbura cyangwa inamara nanje kugenda muri studio nkakora indirimbo uwo nifuza wo mu Burundi kuzohura nawe vraiment narakunda indirimbo za Sat B narakunda indirimbo za Big Fizzo narakunda indirimbo za Black G kubera nahoze ndi n'umudanseri nka Black G we urumva ko hari bigoma byinshi kenshi yakunda kuririmba byo gutamba urumva yo mugihe nawe umudanseri asanga nyene nisanze ibana ibintu nabikunze gose nkanipfuza kuzobonana nabo canye kuramukanya nabo nawe kumubona mu maso gusa byo babitosheje nayumva yuko ivyo bintu novyiyumvamo kenshi gose nuko bitashika kuko nabishaka ariko muri abo BFC turamaze kubonana Sat B turamaze kubonana na atabirenze atakuyaga birenze kuramukanya hayi ibintu nk'ivyo kuko ndibuka je mvuka Muyinga sivyo nukuvuga na rumo MC kukabareka araho BFC yarigeze kuza ariho nkorera ndi mu bamwe mu bamwakiriye bayitwa Ikobero Muyinga sinzi ko wamumva ndahati cyane okay ajya rero na rumo MC boss aramutumako ego nangorane twarayaze gusa nta mwanya muremure byatanze urazi bajya abantu naho ko ari bize umwanya mwishi Sat B nawe ni bya bintu nyene nawe yaje ahantu tucadurira muri concert imwe nanjye banumiye nawe afise concert abantu umva nawe baca banumiramwo muri iyo concert yiwe bo novuga ati twarabonanye je burya kubesha sindabikunda namubonye amaso ku yandi
yego ariko sinagiye kumuramutsa ntivyakunze bivanye ukuntu nyene ibintu vyari bipanze uca uvyumva nawe nuko rero vyagenze ego hama kidumu kweli nagunda indirimbo ziwe sindamubona sinamubona amasomo yandi Black nuko sindamubona amasomo yandi ariko bino ni bukebuke bizokunda yego abaririmbyi benshi wifuza kubona kuva ukiri muto hafi ya bose baba mu kino gisagara ca Bujumbura usivye witwa Kidumu Kibido ni kubera ko udashira utagira umwete kugira ngo uhure nabo uganire nabo ucare nabo binashobotse ukorane nabo kubera ko udashiramo izo nguvu ngo ushiremo n'umwete inguvu no kuvuga nazishiramo bamwe ariko novuga dufate nka Rinoji ujya n'umuntu novuga tusimemenyerana ariko atari miremire okay nka drama we n'umwana wo muhira muhinga sanzwe mva hamwe aba bado sinzi murabazi abo n'abantu twama tuvugana gose ariko atabirenze gose muga turavugana uko bishoboka kose je muhira nko muhiri wabo ndashobora kuronka umwanya kuko nkuko nabwiye ubu ndiko ndakorera ngaho kuri sisi ngaho ndiko ndemsinga niho nkora ku msinga ni office akazi ku MC ukuvuga rero iyo ndose time kubera nkora mu ijoro ndashobora kugenda nko kwa Rinoji nkagenda nkapoesha sanze ari maso tugatera inkuru umva sanze naho asinziriye ko nyene cha uyakira urashobora kugenda ugasanga ari Rinoji arasinziriye bakacabwira ati subira inyuma mbo Jesse magabambwe suri inyuma uko ibikorwa ndabizi ibikorwa ndabizi ashobora kurara muri studio cyashobora kurara mu bindi bikorwa cyakararandika nk'umuziki ibintu nk'ivyo biravuna sinzi ko maze kubigerageza sanga umuntu yisanze yaryamye nka saa 10 umva ngiyo ngiye rero nk'izo saa 4 saa 3 nkasanga ntibaravyuka urumva je bambwiye ataracyajyamye n'andi majambo menshi oya wowe uri umuntu w'umustare umustare kugenda kura wundi umustare mugenzi wawe mutavuganye atazi kugira ugende ico kiba ari ikintu ciza ku muntu w'umustare ku muntu w'umustare bivanye nk'ubu hari igihe bishobora je nkunda ashobora guha nimero yiwanje sivyo nagomba nange nk'akarorero kuko ivyo je biramaze gushikira nagiye gutembera drama bo jewe ndagwaye nimero yiwanje urashobora kundondera sivyo bigahurerana nuko nari nsinziriye kandi nkaca numva ko ukunda wowe ugaca wumva ko je nkunda kuba ndi bize gose ibintu vya hapa na pale naho ucu vyumva ama rero turu mu mashwari ibiki ugaca uvuga ati ko rero ntohoje numvise ari muhira tereka basi ndamwisangire muhira nk'ubu ku telefone nase kwitaba byashitse wa telefone njyamye sivyo none yego mbo bimaze gushika nkuko urashobora kuvuga ati reka nje kumureba muri Big Chris Boy usanga ni ari kubera bambwira ko ari ko akiri mu bikorwa byo ari hano mu Burundi nuko rero aba baririmbyi ubu gerageza kugenda kuganira nabo n'abaririmbyi bateye imbere cyane iyo uri kuragenda kubarondera nta kantu ko kugara cyangwa akantu ko kugusuzugura bigera bakwereka ya kawaida yo mstari kugara kawaida yo mstari kugara kubera biragoye na uragara biragoye je sindagera ku etape ariko gusa je ku ruhande rw'iwanje ndumva kugara ntavyo nokora kwa je ndi umuntu w'abantu nabwenda umu MC urinze ubu mu MC utegerezwa kuba umuntu w'abantu sivyo none urumva sinzi ko nzogera kuri etape ariko je navyo nifuza vraiment je nkunda gutera inkuru n'abantu basi nko mu MC urazi no gutera inkuru n'abantu sivyo none yego je nkunda gutera inkuru n'abantu guseka ibintu nk'ivyo ariko n'abastari n'abantu b'abantu kubera ko ntago wowe umustari hatabaye abantu navyo nivyo iyo rero mugara muri abastare kandi mubizi yuko bagiye abantu ari bo babagize abastare mukaca mu bagarako muba mukoze ikintu ciza canke ababikora we ushobora kuvuga ko utabikora ababikora bariko bakora ikintu ciza canke baba bariko barasuzugura ba bantu babagira abastare ya jewe sinobavugira umwe wese amenya ukuntu yitwara mu buzima bwiwe sivyo none kuko we wiyororeye ihene yiwawe sishobora kukubwira ngo urumva urya hene yawe ngo imeze neza ngo tuyiguze no wewe ni wowe ushobora kwiyumvira muri servo yiwawe ati nkora iki ubu ufise intumbero yiwawe yo gutuma uyorora irya hene urumva je sinobishurira rero ivyo n'ivy'iwabo jewe ndebana n'ivy'iwanje
asante kabisa. Chris Boy, ubuzima buri inyuma ya music, nubuhe buzima ufise inyuma y'umuziki Big Chris Boy? jewe inyuma y'umuziki cyane ndi mu muziki, inyuma yabo cyane nifuza kuba mu muziki mpaka mpfuye. Sishaka nje imbere y'umuziki, shaka ndawugumemo. Nta wundi buzima ugira havuye umuziki? Ubundi buzima, ubuzima urumva tuvuye mu ruhande rw'umuziki, nakubwiye ndo mu MC nka umuririmbyi, tuce tuva mu ruhande rw'umuziki. Ndakunda ko nokora utuntu twiwanje tundi tunyinziriza amahera ku ruhande, kuba ndi kumwe na famille mpowesheje, ibintu nk'ivyo ndabikunda vraiment. Umuririmbyi muva hamwe yitwa Irankunda Heri, ariwe Dramati. Urugendo rwe rwo kuva Muyinga abantu benshi bararuzi ko ibintu bigiye bitandukanye. Yavuye Muyinga arazi Bujumbura, ashikira mw'ibarabara ataho kuba, aragenda kwiga amashuri bigoranye. Big Chris Boy nawe urugendo rwe rwo kuva Muyinga gushika Bujumbura akwa rero rumeze gute? Je bwa mbere nangura kuzi Bujumbura andibuka ari 2019. 2019 niho naza nashikiye hano mu Ngagara, nje mu bintu byo kwiga ibintu bijanye na garage, ariko nivyakunze namaze nka demo, maze kwamara nka demo candongera ndaduga ruguru, mbonye ubuzima umengo nibunyorohera, barafise ubundi buzi nikorera ruguru. Ubwo buzi bwa nibwanyoroheye ubuzi bwo muri garage vraiment, ko yamenyereye kwimarira iyo ndwi nifite izo 50,000 ziwanje, nabuze nifite izo 30,000 zo gutembera nari mu cyayi, ibintu nk'ivyo ntangorane wazi ruguru hari n'ibintu bimeze neza uzindukira ku kaye. Urumva rero ivyanyoroheye, nasanze arakazi ko kuriwa ku kwezi, atari uko n'ubu nyene nisanze ndiko ndagakora. Ariko jewe icyo nkunda nyene ndakunda kuba ndiko ndakora ivyo wanje. Ubwo buzi wambajije, ubwo buzi je nakora, sinzi ibintu bitwa inoro, urabizi inoro? Wapi kabisa. Ubutaruzi ubwoko bwayo. Ubutare wabuze ubwoko bwayo. Korota yonyene. Uri umunyakayanza? Oya. Korota bayimba mu Kayanza. Korota bayimba mu Kayanza. Nanjye navyumviye mu Kayanza nyene. Nukuvuga rero Korota narayimvye. Wagenda kwimbiza narazimvye. Sivyo? Arimase narayimvye. Nubone turakubitika twaciye muri byinshi byarase. Sivyo? Ukuvuga ari nivyo bitwa ruframe. Ubwo n'ubutare bune maze kwimba jewe, maze gukora mu ntoke si wanje nkuko ucucariya ukigenda nka ya ndirimbo down ucariya nyene chini kwa chini, agatara hano naho cyuvyumva, ari amaso abari mugi hamwe ikintu kikomye gato cyuvuga ati karabaye. Nivyo rero kurako kantu nyene ko kwimba izahabu, abaje bajama bibinzahabu baba bafise amafaranga menshi. Umuntu yari yazanye igitekerezo cyo gukura kwimba izahabu akakuzana mu gisagara kwiga mekanisme. Uwo muntu yarinde byari bigenze gute kugira ngo agukorere ivyo bintu? yari mu grand frère wo mu miryango. Hanyuma byavanye n'ukuntu kubera je kenshi nakorera hakurya Tanzania. Rero bivanye n'ukuntu hari hakurya bafata ukuntu umuntu barantunga. Urazi w'icyo bitwa muhamiaji haramu? Ukienda nchi za watu kisikia muhamiaji haramu, kwepa, unajua kukwepa? Kwepa kabisa, huyo sio rafiki kabisa, yani huyo sio ndugu tena. Yani mtu anayekuita muhamiaji haramu mbele ya watu alafu nchi sio ya kwako, bahati mbaya usiwe na kitambulisho, utaijua, utaisoma namba. Wanakunyanganya vyenye unakuwa navyo, utaisoma namba, bahati mbaya usiwe na kitambulisho kabisa. Okay, Big Chris Boy bamaze kukuzana Bujumbura turisubirira ruguru, ndashaka rero dusesangurire utubwire ubuzima bwo mu Kirombwe buba bumeze gute? Ubuzima bwo mu Kirombwe je nkubona ibintu birebire navuga ko kubereye. Ubu nibereye muri music nk'ubu ngoma, ariko wabuciyemo hariho n'abantu urimo. C'est vrai, nabuciyemo. Ubuzima reka nkucire ku mahange gato kubisavye, nuzovuga ngo wabonye ngo Big Chris Boy ngo aragara. Tubwire rero. No, je singara ndi umuntu w'abantu, kandi bavuga ngo
abakera bavuga ngo kirazira guca umugani abana basinziriye na sibyo cyane none cyane ni kweli ega rero ndavyatura ni ukuvuga ubuzima bwo mu kirombwe bumeze uku Mm. ubuzima bwo mu kirombwe bisaba uba ufise umutima ukomeye Mm. burya harya ubona n'umusirikare hari igihe bamubwira aje mu kirombwe ntaje Mm. kubera yamenyereye kubonana n'abo babonana hejuru amaso ku yandi Yego. hariya rero uca down Munsi y'isi. hariya hari ivyo bitwa gukwepa ivubi urumva hari ukuntu basi bavuga ngo ni ugukwepa ivubi Mm. urumva umuntu ahubwiye ati ngo ngwaho amavubi Abizi. uca umenya ku isi igize itamvye umuziki gatoya Mm. urumva rero uca uhigira ukwepera utafise naho kwaheri duniani Urafuye. umeyaga dunia Mm. ubwo nibwo buzima bugoye rero bwo mu kirombwe ama ubuzima bwo mu kirombwe nabwo buragoye nubona abantu barambara neza Mm. bro umuntu ashobora kumara nk'amezi 2-3 Mm. tumubaza 50,000 ziri hamwe kandi ari mu kirombe. kandi ari mu kirombwe mugaje ndababwira ati nkora mu kirombwe uco wumva umenda guteye ubwoba Mm. nta birenze kubera ikintu ne ashobora kumara atabona 50,000 kandi abakora mbona kandi ukuvuga akorera amafaranga menshi. aricyo bitwa ubutare kwikata Mm. urumva iyo ubutare bwikase Mm. hari n'icyo bitwa gufukuziya Mm. urumva gufukuziya ni ukurondera Yego. urabona basi nk'uko twe tuvuga mu muziki ati ndiko ndasatira Mm. kuba umusupasta sivyo Yego. none Yego. urumva ndi umu underground ndiko ndasatira Ndagira kuba umustar. umusupasta Mm. sivyo none Yego. okay rero mvuze ati gufukuziya Mm. urumva ni hamwe Mhm. nimba ari noro nimba ari alframe nimba ari korota nimba ari biki ziba zikaze Yego. zimaze kwikata rero ni ukuvuga nk'ubu ukuntu hajya bimeze urashobora okay nimba mwazimba ngaha mwaziriye ngaha zirashobora guca zikata zikava aho ngaha no ngaha n'akarorero niko ndatanga ariko harashobora no kurenga aho ubona ndiko ndagira okay iyo zikaze rero uca ufukuziya sivyo uca ufukuziya ama ukagera ngaha sivyo none umaze kugera ngaha ukabura urongera ugafukuziya kandi ukarenga hahandi ni ukuvuga rero uko kurenga hahantu ukuntu bigenda usanga burya byabaye ingorane mugenda mukaronka ivyo 5,000 vyo kurya 10 vyo kurya nawe ufise umuryango 5,000 vyo gufasha iki kabisa biba bigoye okay ntacyo ugabuye 10 vyo gufasha iki navyo nyene nta kuntu utunze umuryango ni make ubuzima rero bw'inoro je abantu yanciriye agace kw'ivyo bintu vyo mu kirombwe yambwiye yuko mushobora kugenda mukigona n'umuntu kazomba ngo yapfuye mwari muri ko nivyo nawe ubwe ati wumvise ati kwepa amavubi umusozi ubwomotse curondera inzira yiwawe hajya ntawe ubaza uwundi ngo duce urondera ubonasho ubona urukuta rutobora pita kabisa wende vyase vubi nyene akantu ushaka kumenyera uvuze ngo pita twende ucuca hehe kandi atazindi nzira ziba ziri mu kuzimu inzira zirashobora kuba ari na zitatu warizi wewe uri hejuru urashobora kubona twebwe twinjiriye ahantu hatoca n'abantu 5 canke 3 ariko tumaze kugera hasi warizi ko ahantu hoparika nijya fuso iyi fuso nyene ubona mwibarabariye mu gukatara inda kuzunguruka ikibuga cyose warizi ko hari ahantu usanga wo iparika mwarimwe mwahimbye nawe wahimbye abantu ubuzima bwo umuntu n'ikindi niba wabwira umuntu n'ikindi okay Big Chris Boy uno munsi uri umuririmbyi aririmba neza kandi jimba mbona akwiye gushigikirwa cyane agatera imbere kugira ngo ufate ingingo yo guheba ikiromo wavuga ati jengiye kuyibira umuziki byari bigenze gute je guheba ibintu by'ibirombwe novuga vraiment kuko je nabwiye ibintu byo kwiyemera ntavyo nzi ibintu by'ibirombwe ibintu by'ubutare kubiheba nimvye ubutare imyaka 8 sivyo imyaka 8 wimba ubutare imyaka 8 nimba ubutare mbo abandi bararose je ntivyakunze ko ndonka kuko nisanze umengo ndi muri babandi batumwanya kumva nk'umuntu mwari kumwe mu kirombwe ngo mani ngo je ngo burya ngo natwitoreye kweri ngo tora 100 yego eske agwaye 100 umva yarose ngahe ngo yarose nko miliyoni canke 2 miliyoni yo guhijana miliyoni yo guhijana n'umupira
wowe uri se wiwe canke mama wiwe none arinza guhe ibihumbi 100 mayoro senga urabona umupira gwaye Samir ati tora ti ndabona we nawe ubuzima bwasi ukuvuga gwaye Samir basi make yaba yarose nka 5 million niyo make we no kuvuga ngo nawe ntiwigera utora ngo uvuga ati owe yaje na basi nta bahati nabigizemwe ibintu vy'ikirombwe nico gituma nabihevye no kuvuga ubuzima bwo mu kirombwe kwambara neza c'est vrai ya kujya neza c'est vrai gutunga umuryango sawa nta ngorane kuko je ntirenganije kweri nirenganije amahera menshi narose mu kirombwe amahera menshi narose sinarengeje 2 miliyoni z'amashiringi kubera nimba nkorera hakurya miliyoni 2 nizo nigeze kuronka ngabura umunsi umwe yego ayo niyo mahera yabaye menshi kabisa muga rero ya mahera nayo yaronka usanga imigambi ufise imigambi umupira w'amana afise imigambi we none ngaho ufise imigambi yo kuronka umuliyoni ngo uzoce ngo ugira ngo utuntu ngaha ngo ibiki ngo uzoce ngo ugurura ngo nko ngaho akalimentation sinzi ibintu nyivyo oya umupira siko bimeze umupira wabwiye ati je shaho umuduga shaka imoto shaka inzu nziza kuburyo nza ndagenda kwimba ikirombo umva ni ubuzima rero bw'umupira ubwishinze umwanya umwe usanga uri kuri etape y'nyuma ibintu ni navyo bintu vyatumye jewe ntatera imbere bivanye n'ukuntu urumva nanjye ndose iyo miliyoni canke izo 500,000 tunutwo kwiyambarira neza kabisa ndindiriye meje kwa naguma numva bajamati yatoye miliyoni 10 ane miliyoni ati wa muntu twahora twirigwana inda ziturira tubifitiye umuduga ntuzona mumenye je namva ndose izo 5 navuga ati imana ishimwe iyo ni hela yagura batatu Big Chris Boy uno munsi rero ibintu by'igipira byo kwimba inzahabu warabivuyemo uraza mu muziki nirihe tandukaniro riri hagati yo kuba wimba inzahabu no kubura umuririmbyi nihe hari ubuzima bwiza nihe hantu ubona yuko ubuzima bworosha ya ku ruhande rwo kuririmba sinovuga vyinshi nta bintu birenze ndatangura kubonamwo kubera ndazi nk'abazoreba imbuga ziwanje bazobibona je nababwiye ibintu vyo kwiyemera kenshi sinabikunda mbo urevye nko kuri subscribe ndacyari hasi urevye ku ma views ndacyari hasi urumva ni bimwe nababwiye ati mu underground mbo mu underground ni umuntu abakiri hasi sivyo none ego no kuvuga rero ibintu novuga ati no bonamwe akarusho kwemsinga kuko urapatana n'umubosi bigenze neza ugasinya contrat nk'umwaka ashobora kuguha nka vase okay mwe wa vase rero ntibisaba gusamara bisaba gukoresha umwanya nyene nawe urabizi yego mu bintu byo gurimba je vraiment ndacyasaba ubufasha ari uwo mfasha biremerewe Big Chris Boy ni wa muntu atagaya ni wa muntu atagara umuntu w'abantu biremerewe vraiment nta support ndaronka kandi ibintu by'umuziki navyo je bivanye n'uburyo bw'iwanje fise umuryango hari usanga ari ngorane ebana nawe kwambika umugore umwana amarasyo ibintu nk'ivyo nawe kwirasiona nkatwe tuba no mu nzu tutarubaka turacyapanze usanga ari ngorane rero ibintu birenze gose jewe woboneka ageneye kuma support biremerewe kabisa ego vraiment ego Big Chris Boy umuntu abakeneye kumumanaginga arahawe ikazi imiryango iruguruye merci beaucoup iruguruye cyakurondera ku mboga zawe zose nizira ko ari Big Chris Boy nyene ego okay Big Chris Boy hano mu gihugu c'Urundi dufite abaririmbyi babikora neza ninde muririmbyi wohanura canke ninde muririmbyi ufite ubutumwa wo muhereza wono hanura canke wono ubutumwa nko mu yihe nzira kuko ubutumwa inzira ariyo yose ushobora ati je no muririmbyi ndamubona akakantuka naka ndamuhano yabikora uku nuku canke ukavuga ati no muririmbyi ndamuhaye ubutumwa ubu nubu kubera impamvu yiniye nk'ubwa mbere je novuga nka drama mpeti wo muhira ariko barantunga naho mvuze ngo n'umupeti vraiment beshi reka ndakivuge beshi abantu bavuga ngo drama ari ukuntu ameze ngo kugara sinzi ibintu nk'ivyo je nama ndavyumva kenshi kuko
umu MC burya ni nk'intumwa sibyo none yego umva ndinze mbu umu MC reka mvuga ubu butumwa ngo aragara ngo nkiyashitse muhira abapeti bakuranye ibintu nk'ivyo ariko jewe sinzi rero sinzi ikibazo ahantu kiri ariko nk'ubutumwa ndibaza azovyumva sinzi ibintu nk'ivyo yego vyinshi navyo novuga kubera burya jewe kuvuga umuntu adahari ibintu vyinshi birangora kuko kenshi iyo uvuze umuntu adahari ibintu vyinshi usanga kenshi umurenganije ariko iryo jambo yovuga ngo aragara maze uryumva ku bantu benshi vraiment kandi nawe uramaze kubibona je navyo arangirako je drama n'umuntu wanje vraiment narangarako kuko imisi twabonanye imisi twaganiriye mbese ari no mu bantu bigeze ku masapoti nakwamye jewe mu muci mu mwaka weze je nageze kukwama nyene biragorana bivanye n'ubuzima ariko ndakora nyene oye bice bisaba tubwira inkuru yose nukuvuga wakwamye vyagenze gute je nakwamye nukuvuga uburyo bwo mu mufuko bwarabaye ikibazo nagiye gutembera kwa drama kwa bwari bwa mbere twaherukana yaje ku kabare nakorera ko nyene ahantu nemsinga bwari bwa mbere ndamusanze mu irangaye Bujumbura yani nagiye ubwa mbere nasanze atari yari bwa kabiri sanga akiryamye cyo gena na phone narifise man ubuzima ni danje kabisa idanje rem bimwe yovuga ngo urumva ngo si vyiza ngo gusanga ngo umusitare ngo utamu telefone none je sinorondera umuntu nkujya ku nimero yiwa ahonya niryo nikosa ryambere ne mugihe no murondera ku nimero yiwawe okay twavanye agaca kurondera ati washaka umbwire gute tinara ahantu hatari hameze neza agaca yitaba wewe eske ça va c'est non sawa ni ibintu nk'ivyo rero je rero narishikira muhira kwa nari yazi ubwa kabiri nasanze aryamye ubwa gatatu nasanze yavyutse bo arambwira ati ariko aroga cumurindira gato araje niho twaca duhurira nasohotse yasohotse amaze gusohoka ca ndamuhagarika ndamubwira ndamuramutsa ndamwiyibutsa arambwira ati okay sawa nangorane ndavyibuka kubera yakoreye nyene ku kabare nakorera kwa Kobero uvuga ndamubwira ati je burya ubu naye ibintu vy'umuziki naravyinjiyemwo ibintu nk'ivyo naho tutaganiriye birebire arambwira ati ni bo akoca namubwira ati ivyo muziki ntitwabirandiriye ko gose je burya kenshi iyo nje kurondera umuntu mvuga ikibazo kiwanje mbona kindagishinga mu uwo mwanya sivyo ko niwo bushonje uza gusaba collab wumva ivyo vyumvika ipantaro yoba yatabutse ugaca uza gusaba indara watuma wambara ipantaro ukagenda n'ibirenge sivyo none ntacyo bitwaye rero umva rero jewe hakuru nicyo cyari kinjanye avuga ati ko umuntu w'iwacu igihe usanga ameze neza turayaga gato arambwira ati ndiko nitegura kuja hanze cyo gihe yagomba aje kureba ijya match yo muri France acambwira ati nanje ubu ntabirenze ariko nk'umuntu afise ikibazo nanjye narafashijwe naho toronka ivyo bafasha bose ko babikeneye arambwira ati igihari dusangira ikinyene vraiment yarangiriye neza kandi abimushimiye sinubwa mbere nimba atari banga Dramati yagufashije mu buhe buryo nimba yaguhaye amafaranga angana gute oya sinkunda ko yavuga igitigiri yamaye amahera setu amahera ashika nko miliyoni je simvuga igitigiri cy'umuntu yamaye amahera turashaka yamaye amahera gusa yarashika nko miliyoni canke yari munsi y'umuriro jewe simvuga igitigiri urantunga ninavuga ngo yashika canke ntiyashika safe yuko namaze kuvuga okay uraza kumbwira inyishu ndakubwira inyishu ni A canke B yari muri mwe do 500,000 canke yari mwe do 1 million urambwira ni A canke nta nyishu nimwe irimo yararenga 1 million urantunga nimba nkubwaye ko nta nyishu nimwe ngo Dramati yaguhinduriye ubuzima kubera ko nimba yaguhaye amafaranga arenga umuriyoni
ushonje mu gisagara ca ivyo Bujumbura niwo bivuze jewe yampaye amahera eh jewe Ariko yampaye yashimye amahera nta bindi mm. wowe ivyo vy'imiliyoni musi y'imiliyoni canke 500,000 canke Eh. 600,000 niwo bivuze bro Tubwire je nta na kimwe navuze tugira igiharo gitangura ku mahera jewe Dramati yaguhaye. jewe niwamfasha Mm. nzovuga ati naka yaramfashije yampaye ibirato ariko Mm. sinca mvuga ngo vyibeye iyi aho yariko Oya. arashaka kutubwira ati yamaye ibirato mariki oya okay amahera Dramati yaguhaye arateye isoni ku buryo tuyatubarira ntateye isoni ariko Niyangahe je no? sinkunda kuvuga amahera umuntu kubera yampaye ko adateye isoni urashobora kutubwira ati yamaye amahera ya naya ntateye isoni Mm. ariko ndasubiyemo urantunga kandi umbabarire ndaciye Aha. bugufi urazi impamvu sinkunda kuvuga amahera umuntu Oya. yampaye nawe nuzoma amahera ejo duhuye nta muntu uje mbwira amahera umuntu yampaye ariko jewe nk'umusineyipa ndashaka menye Owe. Dramati amahera yaguhaye arateye isoni kuvuga canke wowe yatubwira ukavuga ati namahera aya naya Bo icyo no kwishura ko ni kimwe Mm, icyo no kwishura amahera yampaye ntateye isoni kuko Mm. yaramfashije ibintu Mm. byinshi yego. bivanye n'ukuntu jewe nari meze mu bwo buryo Mm, mu bwo buzima sivyo none mm, yarampaye amahera yego. sindavuga igitigiri Mm, ariko yarampaye amahera kandi yaramfashije mm, ndamushimiye big up sana ma bro mm, ibintu bimeze neza kabisa nta ngorane nimba byarashitse abakuvuga kubagara ko jewe ni wangaye ko ivyo ni ivy'iwanyu mm. jewe ivyabo Okay, ivyabo okay, sawa. ivya drama n'abo bantu Eh. sindavyinjiramo Yego. jewe ndeba uruhande rw'iwanje Mm, jewe inje ukanyakira neza mm, mbo ujya agaca avuga ngo nakayakira nabi mm. none je nzovuga ko wakira nabi nzovuga ko wakira neza uzovuga ko nakira neza kubera ko Merci nango wakiriye neza Merci Okay, beaucoup. ikibazo cangira ico gihe ubuzima wari urimwo wari ufise akazi ko kwezi canke n'akazi wari ufise nakazi nahise ko nari maze iminsi akazi nari maze iminsi nkora no kuvuga Mm, mengo nari namanutse nga fise 200,000 mm, maze kuba fise 200,000 nafise Mm. n'utundi tuntu duciye nka 300,000 Mm. ayo ndayavuga nayiwanje ariko Mm. ntuze kumbaza y'uwundi yego. ni ukuvuga vyose bamwumva ko vyakompara nka 500,000 Mm, mbo ko navuga ati izo 200,000 nzoca mpiga inzu imba ndabayemwo usanga ikibazo cy'inzu nacyo ni ngorane urazi Mm. ngaba ubwa chambrette ni 150 nuko nyene ugiye hamwe muri ndagaswa nyimba ari mu bukirasazi nyimba ari yo hepfo mu buterere sinzi Mm, niho nyagushobora kwitomboza nko kuri 100,000 mm, okay ibintu rero nk'ivyo kwa kuntu nguma ndondera mm, ndondera inzu mm, ya niko ya mahera naguma ndi hamwe hoteli mm, uko buca ndondera inzu ndi hamwe hoteli Mm. wega nisanze bana ibintu Sanze byabaye yaheze. inotse mm. asanze ibintu byabaye ibintu wagiye guhura na Dramati muri ya mafaranga usigaranye uburyo bungana gute kuvuga kwa drama yamaye amahera fise jewe amahera asanganywe atarenze ibihumbi 13 13 13 Mm, naho nyene ntegerezwa kugira iki uwo munsi iyo Mm. ntabona drama uwo Mm. munsi nategerezwa kuriha inzu kandi mm, hotel narara mu yaduze iba yabaye Mm, nari yaduze imiyere kuko sinari guca ntore za 20,000 mm, kubera uburyo ntibwabinyemerera mm, iyo naza kuhabona drama ni ukuvuga izo 13,000 nari mfise nari hoteli singe no kurya ebana byari ingorane niyubawe ariko gose Drama yaciye akemura ibibazo byose niyubawe gose ntiyabikemuye byose Mm. ariko yaramfashije bro yagwaye miliyoni w'amafaranga y'amarundi sinzi ngerageje wewe gukora ibiharuro bihuye n'amafaranga wari ufise nayo wari ivyo nivyo wiyumviriye nkofirima neza Dramati Ivyo yagwaye nivyo 1 million wiyumviriye. framboro je nawe ubwiye mvuga ibiharuro vy'iwanje ubundi Eh. impamvu nakunda kwaza ivyo byose Eh. ariko ndashaka menye wari ufise angahe wari ukeneye angahe wabura angahe Mm. nimba Dramati yarakoze ivyo byose Dramati yubaho ko yaraguhaye miliyoni w'amafaranga y'abarundi aje ama amahera ama yego nuko nyene sinzi ivyo vy'imiliyoni reka rero ncenda kwaza kino kibazo iyo umuntu nka Drama yitoye akaguha 1 million y'amarundi uhita ubona ishusho iyihe ku muziki w'u Burundi mugana karorero ntiyitoye ampa Emily N'akarorero je navuze ati iyo utanze. umuririmbyi nka Dramati yitoye okay akagureza 1 million umva y'amafaranga n'akarorero okay bitanga ishusho yihe ku muziki w'u mbo Burundi iyo Ubona- iyo yitanze Mm, akaguha mm, imiliyoni cyane atoba drama mm. akaba na loriro cyangwa Mm. akaba oya rero nta miliyoni yogu
ya we nawe wiciye umuryango kubera Nije kwa nini ndayikwaye. sasa? Rero nta miliyoni yogura. Okay, ndaza kukubaza mu nyuma nawe wambajije. Okay, iyo yitoye rero Yego. uwo ari we wese akakugirira serivisi nk'iyo nawe itoba imiliyoni, urumva abakweretse yuko mbo ubwa mbere umutima mwiza wo kubana n'abantu. Yego. Icya kabiri gufasha umuntu icyamurushije, sivyo? Yego. Icya gatatu abakweretse yuko kajya kazi akora nawe ushobora kugira iki ushiramo umwete kariha, kuko jewe nk'ubu urazi sindima, sivyo? nawe ubwenda umu MC nka umuririmbyi, urabona naduze ruguru kurima, ntunze umuryango, icyo ni cyambere. Umuryango tungenga y'Ibujumbura. Umuryango tungenga y'Ibujumbura. Umuryango uri ruguru Kobero. Okay, ntunze umuryango, ndiyambika, ndirasiona, nkarasiona n'umuryango, n'unsabye service bishobotse nkayimufasha, sivyo? None wewe uca wibaza iki? Nta kandi kazi nkora, uca wibaza ko amahera avaye? Cyane kumenga umuziki urariha. Merci beaucoup. Nuko rero je bituma ngira intege. Ego. Okay. Bituma ngira intege kubera Dramatic ngo nabanda bivuga niwe muririmbyi wa mbere mu Burundi, je yafashe mu ntoke akampa icyo bitwa amahera, mvuga amafaranga kiretse gusa ubundi yigeze kuma 5,000 by'amashiringi. Yari umuririmbyi bamwitwaye no Kibera, mugavyo ivyo 5 byaje mu mpembo kubera akazi naye nakoze naye kiri umudasere baduhaya intuze sebene urayizi? Oya. Mvuze sebene ni nkakuja baguha beat idafite amajambo itambika mugabo. Mbona kuvuga rero narakoze ndakora twari batatu na nuwo muririmbyi yitwaye no Kibera wo muri ya moto band yahora arimbana n'aba Basrey bamboso. Ya no kuvuga jewe ni je natsinze. Uwo wa mbere naramusize hasi, wa kabiri ndamushira hasi. No Kibera abonye ukuntu namba nawe aravuga ati peti yangu saluti kwako. Niho rero yacambwira ati kabisa. Ego. Big Chris Boy. Kabisa. Big Chris Boy, nakaye kano akajambo kamwe wobwira abakunzi b'umuziki w'Urundi muri rusangi canka abakunzi bawe muri rusangi? Ya abakunzi biwanje ndashimiye kwanza. Mikrofone yawe yazima. Ya jewe ijambo novuga ku bakunzi biwanje canka abakunzi b'umuziki w'Uburundi, ibikorwa by'Uburundi twebwe turiko turakora, no kuvuga ibintu jewe novuga icyambere jewe ndi wa muntu mu kijanye n'umuziki nta bufasha ndaronka, nta management ndaronka, cyo ni cyambere. Okay, kubandi bariko baranyumviriza, abantu bakeneye kuma support urashobora kuja ku rubuga rw'iwanje wandika Big Chris Boy kuri YouTube, ni B hama agakwego Chris Boy, nukuvuga Big Chris Boy. Ama ukeneye urashira ko comment, like, subscribe, ibintu nk'ivyo, sabone, sivyo? None abafaransa ndazi mucamo byumva, abafaransa ni sawa, sivyo? None na cyane cyane abafaransa, moi je connais pas la langue française, je parle la langue kirundi Kiswahili. Sawa. Barantunga rero nimba ntavuze icyongereza cyangwa igifaransa, nuko rero je mvuga ikirundi n'igiswahili. Hama urashira ko subscribe, like, comment, ugacukubitana kakantu tido ugacudodora nyene ibintu biba bimeze neza. Ama jewe nukuvuga ndabashimiye gose abo maze kugerako, abamaze kunshikako ku rubuga rw'iwanje, ndabashimiye gose. Bubahwe Imana igume ibaha iyo mitima, kuko bariko bankorera igikorwa cyiza gose. Naho boba 10 bamaze gushika ku gikorwa kiwanje, ndabashimiye. Naho boba 500 cyangwa miliyoni 10, miliyoni 100, bose baze kweri nzoguma shima. Navuze Big Chris Boy n'umuntu wanyu atagara, umuntu mwiza vraiment.
Rindira ibintu nivyagenda neza show zanje bazozibona. Show zanje bazozibona. Hanyuma novuga ati nawe ndagushimire. Ako nongere shimira Imana mia ambayo imetufanya tukafika leo mpaka tukakutana na wewe tukazungumza kabisa. Mtu mkubwa sana, nakubali sana she. Anaitwa Sniper. Asante sana. Okay, abantu banje bakunzi basenga Media TV, jina ndabashimira imisi yose. Wallahi ndabashimira cyane cyane bivuye ku mutima ko mwama mu gudukurikirana umunsi wundi. Big Chris Boy yavuze ati naho mu 5 no mu 10 ariko mukaba muhorana natwe kubagira no mugisha. Tubashimiye bivuye ku mutima. Rero mubandanye kandi mushigikira umuziki w'Urundi, mubandanye mushigikira impano. Big Chris Boy n'umuririmbyi aririmba neza. Agenda kuri YouTube wandike B agakwego Chris Boy, hama uraba imiziki yiwe imeze neza cyane, aririmba neza, abikora neza, mu mushigikire. Ndashaka kumubona nawe mwamuteje imbere, yabaye umustar mu gihugu cy'Urundi, akaba ari umuririmbyi afise ubufasha bukwiye, ashigikirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Je nanje ugatwe kanje wallahi ndabashimira bivuye ku mutima. Imana ibayezagire cyane kubera yuko muri abantu bagaciro kuri twebwe, atamwebwe twebwe ntaco twokora, atamwebwe twebwe byo dufana. Niyo mpamvu mubandanye mubikora. Ndabasaba ngo utarakora subscribe kuri Senga Media TV anyarutsa kore subscribe kubera ko buri gihe dushirako ibiganiro bimeze neza cyane. Ndizira yuko ababikurikirana mugenda mubibona. Niyo mpamvu mubandanye rero mubona natwe mudushigikire bivuye ku mutima. Nibibi gukora kuraba ikiganiro cyo kuri Senga Media TV hama ntugisangiza abandi, nibibi kuraba ikiganiro kuri Senga Media TV hama ntushire commentaire kugira ngo tumenye ivyo ushaka, hama nawe tukuzanira umutumire ubukeneye. Imana ibane namwe rero. Big Chris Boy, merci sana kaka. Etwa aussi kabisa. Abantu banje rero Imana ibane namwe. Ciao ciao.